Bakunzi b'Imana muri kumukurikirana insamirizi mu byo wacu Bikira Mariya, abari hafi canke abari kure kuri bwa buhinga bwa none internet, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Ni kakaryo keza turonse ko kuzirikana tusome tuzirikane ijambo ry'Imana Ecclesia dutegekaniriza. Uyu munsi twifashisha ibisomwa byo ku munsi wa kabiri Dominika 16 yo mu mwaka, mukaba muri kumwe na Patiri Jean Ngendakumana bayagira mu nkundire nkuko twamutubigenza. Mbanze ndabarangire aho dusanga ivyo bisomwa vyeranda imbere yo kubisoma no kubizirikana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Mishe, ikigabane c'indwi kuva ku karongo ka 14 gushika ku karongo ka 15, turasoma karongo ka 18 gushika ku karongo ka 20. Turasoma tuzirikane izaburi ya 84 canke izaburi ya 45 bivanye n'igitabo umuntu akoresheje, aho tuvuga tuti Mukama nutwere ku rukundo dufitiye. Turasoma tuzirikane inkuru nziza ya Matayo, ikigabane ca 12 kuva ku karongo ka 46 gushika ku karongo ka 50. Twumvirize ivyo bisomwa vyeranda. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Mishe. Ragiza inyoboza abantu bawe bwa busho wiziziye, bwa busho buhora bwibera mu kibira hagati y'indimo, nk'uko wabigize mu gihe twava mu Misiri. Nutwereke ibitangaza. Hari Imana yindi imeze nkawe, ngo ikure ibicumuro, ngo irekure ivyaha, ngo ntitwarwe n'ishavu, ikunde riho kugira imbabazi. Nuko rero nusubire kutugirira ikigongwe, kandagira ibicumuro vyacu, terera ivyaha vyacu ibwina mu kiyaga, ubere Yakobo intatana mu ndagano, wereke Ibrahimu ubuntu bwawe, kuko ari vyo warahiye basokuru bacu kuva kera na rindi. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Mukama twereke urukundo dufitiye. Mukama twereke urukundo dufitiye. Urabe ryiza intara yawe Mukama, ugarura imbohe zo kwa Yakobo, urakura igicumuro c'igihugu cawe, amahinyu yaco yose uyarenze ko uruho rw'amazi, ishavu warufise urinige, ureke gushangashigwa. Mukama twereke urukundo dufitiye. Tugarure Mukama tuzeye kurukiza, shira umwikomo warudufitiye, none se uzoturakira imyaka yose. Ishavu ryawe rishikire abuzukuru n'abuzukuruza bacu. Mukama twereke urukundo dufitiye. None se ntiwogaruka ngo uduhembure kandi uzanira akanyamuneza igihugu cawe. Mukama twereke urukundo dufitiye, uheze uduhurukiza ruva kuri wewe. Mukama twereke urukundo dufitiye. Aleluya, aleluya. Uwo nkunda azozigama amajambo yanje, na data azomukunda, duheze tuziwe tumugira ingoro yacu. Aleluya. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Matayo. Buno nyene Yezu akivugisha ishengero, nyina na bene wabo ngaba kw'irembo bashaka ijambo. Haraca ngo umubarira ati, nguwu nyoko na bene wanyu kw'irembo kandi bashaka ijambo. Yishura wa muntu amubwira ati, mawe na bene wacu ni bande? Yerekeje ukuboko kubigishwa biwe ati, nguyu mawe kandi ngaba bene wacu, kuko gukora ugushaka kwa data wo mwijuru, ujya niwe mwene wacu, niwe mushikanje kandi niwe mawe. Twakirize yompi iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana, turaheje kumviriza ibisomwa Ecclesia dutekaniriza kuri uyu munsi, ibisomwa byo kuwa kabiri Dominika 16 yo mu mwaka usanzwe. Muri aka kanya naho mu nkundire dufashanye kubizirikana
turabe icyo twokuramo twogendera. Ego cyane ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ijambo twumvise muri ibisomwa vyeranda, inkuru nziza itwereka Yezu Kristo ariko arigisha igihugu, hanyuma umuryango wiwe uza kumuraba wipfuza mbere kumubwira akajambo. Kumbure wosanga bari bipfuza kumubwira bati ingumira amate twazinya akajumbu. Abari ngaho nibo bamubwiye bati nyoko na bene wanyu bari hano kw'irembo kandi bipfuza kukuyagira, bipfuza ijambo. Yezu yaciye afatira ngaha kugira ngo atange inyigisho ihambaye. Inyishu atanze utitonze wo kwibaza ngo afashe nabi umuryango wiwe, wo kwibaza ngo afashe nabi nyina wiwe, canke ngo yitayeho abo bantu gushikaho yibagira umuryango wiwe. Haba namba. Kandi inyigisho kandi ijambo rirerekeye cyane abatumwa b'umukama, abasaredoti canke abandi bihebeye Imana. Yezu mu kubishura ababaza ati mawe ninde, mwene wacu ninde, mushikanje ninde, uwo tuvukana ninde, ashatse kubandanya atanga inyigisho kuri ca kibazo ngo mugenzanje ninde. Muca mwibuka ko inyishu yabaye iyo umunyasamariya w'ikigongwe, kandi mu kubishura gutya yerekeza ukuboko kubigishwa biwe, agombye kuvuga ati abigishwa banje bose abumviriza amajambo yanje nanone akaguma muri bo, abo nibo bene wacu, nibo bavyeyi banje, nibo tuvukana. Yezu mu kwishura abaza iki kibazo ashatse kandi kutwereka ko urangura ishaka ry'Imana wese acaba nyina wa Yezu nka Bikira Mariya. Nanone twama tuvuga ngo Bikira Mariya karorero kabemera. None wumva tudasabwa kugira nkawe, dusabwa kugira nka Bikira Mariya. Nta muntu numwe kw'isi araza arangura ishaka ry'Imana nka Bikira Mariya, aho yavuga ati ego ivy'Imana ishaka kuri jewe, ishaka ry'Imana niriranguke ndumusavye w'umukama. Yezu rero ashatse kutubwira ati gende namwe mugire gutyo, gende namwe mugire nka mama wanje Bikira Mariya. Gende nawe wigane Bikira Mariya. Ababikira baba militante nibo bama batwibutsa mu masabo nyakuri ya Bikira Mariya, nk'uko tuyasigurirwa na Ludovico wa Maria wa Manfort mweranda mu kwishura bavuga bati jewe ndumusavye w'umukama. Mu kwishura kandi abaza ati mwene wacu ninde, Yezu ashatse kutwibutsa rya jambo ryo kwa Mateo mweranda ikigabane ca 25 akarongo ka 40 ati ico cose mwagiriye umwe muri abo bato bato tuvukana nije mwakigiriye. Yezu n'umuvukanyi wa twese, ariko tuba abavukanyi biwe beza iyo turanguye ishaka ry'Imana. Ubundi bwo tuba tubaye abaroberi, nkuko twavyumvise mu gisomwa ca mbere c'umuhanuzi Mishe ikigabane c'indwi. Uwo muhanuzi asaba Imana ibandanye tugirira imbabazi, ahavuga ati ragiza inyobozo yawe abantu bawe, bwa busho wiziziye, bwa bushobora bwibera mu kibira hagati y'indimo, nkuko wabigize mu gihe twava mu Misiri, nutwereka ibitangaza. Hari Imana yindi imeze nkawe, ngo ikuri ibicumuro, ngo irekure ivyaha, ngo ntitwagwe n'ishavu, ikundi iriho kugira imbabazi. Nivyo cyane twarikuye ku Mana. Twarabaye kure y'Imana mu Burundi bwacu, kandi nta numwe atabifisemwo uruhara, kuko uwutishe yarakokeje, uwutakokeje yabaye ntirumveko. Ariko aho ikibi cabaye ndanse, inema y'Imana yarushirijeho kwisuka. Tugaruke ku Mana, dusabe ikigongwe, tubone kuba abavyeyi n'abavukanyi ba Yezu Kristo. Tukiri kuri iki gisomwa, sinashimye kugaruka ku bibazo abatari bake bakunda kubaza, biyumvira ngo Bikira Mariya yaribarutse abandi bana inyuma ya Yezu Kristo. Abatararo nyinshi tomoye, ubona ko twama twabigarutse ko nubwo atavyo bigize icungurwa ryacu, n'ubu no barungika gusoma inyigisho y'Ekleziya dusanga mu nama y'abatumwa n'uyu mweranda, cyane cyane duhereye kuri Epifane mweranda mu 374, aha twereka neza ko Yezu Kristo yibarutswe na Bikira Mariya ku bubasha bwa mutima mweranda, kandi ko yagumye ari mweranda. Inyigisho izishimangira ivyo
kandi kwiye kwemerwa ico twita verite de foi tuyisanga mu nama nkuru ya kabiri ya Constantinopoli yo mu 553 aho batubwira bati jambo w'Imana yarigize umuntu mu mbanyi yahezagiwe ya nyina w'Imana canke mu mbanyi yahezagiwe ya nyina wa jambo uwo yagumye ari umubikira niwe yibarutse jambo w'Imana. Abatanyuzwe nibisanzwe kuko ntivyumvwa na bose, ariko bobandanya bakurikira inyigisho za Ekleziya n'izindi nyigisho zica kunsamiriza umuvyeyi wacu Bikira Mariya yuko bukeye uko bwije, canke mbere bakumviriza agatima mpanuro, kuko naho Imana iratuyagira iciye ku gatima mpanuro kacu. N'ubu rero ndabipfurije kuba abavyeyi ba Yezu Kristo, abavukanye ba Yezu Kristo, mu kurangura ishaka ry'Imana, cyane cyane twibuka amasezerano twemereye Imana mu masakaramentu duhereye mw'ibatisimu twaronse. Mwari kumwe na Patiri Jean-Eude Ngendakumana, ndabasigaranye umuhezagiro w'Imana kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.